ukazoba uri musitanteri utwara ikomine y'Aboro nta musitanteri uzoburimo. Buramatari atwara intara y'Aboro nta buramatari arimo. None muhiri w'abana bambara ibishambara uraja mu bandi bagabo. Oyabwira bambara ibishambara uraja mu bandi bagabo. None musitanteri ikomine yiwe ari y'Aboro bose bambaye ibishambara yoja mu bandi ngo jende musitanteri. Naganda bayogire musitante icyambere aya mari intara ibyo ntavyo nkivuga. Hari umuntu yabakigenda biguru wazi kantuze mari intara ya Bujumbura intara y'abasirimu yo abo bantu rero ingorane baduteye n'ivyo bijuju vya mbere. Umuntu atambara ibirato nico kijuju ca mbere kibaho kubera iki ubwenge bwiwe bwose bwahereye mu mano. Umuntu azi ko ari miguruwazi ubwenge bwiwe buri mu mano kubera iki buri mu mano agenda ariyumvira ibuye agira tsitare ko n'amawe agira muhande nivyo yumvira gusa. Iciza c'ibitiyo turatunganya bishashi zikomine mwabonye nini nukugira ngo indongozi zikore zibaze tugira imigambi ya komine iboneka. Ikigira kabiri abene gihugu dushaka kuborohereza ndongozi muri ngaha mubimenye dushaka ko atamwene gihugu azosubira guta ikivi ariko arazembagira. Nico twagize amazone mato mato. Iki twagize amazone mato mato nukugira ivyo mwahora muja kurondera ku ikomine muzembagira mu bitore hagufi. Ntuja kwandikisha umwana azoja ku izone ubu si ku ikomine. Ubu kwandikisha umwana ni ku izone. Amasezerano yabubakana ni ku izone kugira ngo hababere hagufi ntimutu mwanya. Hanyuma ndongozi mu vyumve umwene gihugu niyaba ku mutumba hariho ikibazo c'umwene gihugu umukuru w'umutumba avyumve ko ari wazokijana. Si umwene gihugu azoja kwa kurondera musitanteri cyangwa kurondera chef de zone. Umukuru w'umutumba arico yatorewe. Umukuru w'umutumba yatorero mubwira ngo azasoma umusa wa mbere agira atangure gukora. Mukuru w'umutumba uri ngaha nibaza ko muri ngaha mwese icambere uraba ubuzima bw'abene gihugu ku mutumba wawe. Hari umukene ugende kwiga igituma kenye uraba igene wo mufasha gutora umuti. Afise ikibazo ukabona kirana naye ko mugitorera umuti ku mutumba. Wewe mukuru w'umutumba cugenda kwa chef de zone ushikirize ico kibazo cyo mwene gihugu nawe asigare ku kivi kuko wowe nico watorera wagiye ku musuku wiwe emera utumiki. Garama mwonkwe areba kuri bitumba bitoje batanze ibihera byinshi bibaza ngo bazobigarukana. Muze muce mubarega duce tubakura. Uzobona na muce mumurega duce tumukura dutora uwundi. Umukuru w'umutumba vyumve ni wewe ujeje kujana ibibazo by'abanyamutumba bawe kwizone ivyananiranye mugabo. None ntiwiyisi ndongozi banza wigire bitorera umuti ibikunaniye nivyo uzojana kwa chef de zone. Chef de zone mwicare hamwe aba chef de zone muri ngaha muranyumva no kuvuga mu mukuru w'umutumba zaje vyaca kibazo muricara hamwe mukakironderera umuti. Ubu chef de zone azafise abahanuzi ubu chef de zone akomeye azafise abahanuzi kugira bamufashe gutora umuti w'ibibazo by'abene gihugu. Mubishoboye ucubwira umukuru w'umutumba genda umuhinyishu twatoye umuti. Mwibananiye chef de zone niwe uzocuja kwa musitanteri. Musitanteri mwicarira ico kibazo nicabananira muri babiri ahamagara abahanuzi ahamagare n'inama ya komine ico kibazo gitorerwa umuti. Kinaniranye musitanteri ucukiduza kwa buramatari. Buramatari nawe mwicare hamwe na musitanteri. Kinaniranye hamagara abashinga amateka bo muri iyo ntara yawe kuko abashinga amateka ubu twavuze yuko bagira komite y'iterambere ry'intara kugira baze bararaba neza ko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruriko rurakora neza mu ntara. Hanyuma bibananiye gutorera umuti buramatari azoca amandirana ico kibazo ku mukuru w'igihugu. Ikintu cananiye umukuru w'umutumba kikananira chef de zone kikananira musitanteri kikananira buramatari nzogishobora gabasha. None nanje ninananirwa azoca nja mbwira nanje nzokijana ku Mana kuko niwe mwami w'Uburundi kandi Imana nta kinanira.
nta kinanira. Rero abarongozi mumenye yuko ubu muri abasuku b'ukuri dukeneye ko atamwene igihugu azosubira guta umwanya ngo ariko arazembagira. Rero musitanteri wabonye ko basidukanye n'iyo nka gukura, ndazi ko wari waratanguye gutembera mu mazone muga ntibari bwakubone muri rusangi. Kare wewe bakubona mu rudende nawe ukababona mu bwishi. Uno munsi rero ngo bakurabe bose bari kumwe uheze ugira ico wemereye. Agira ico abemereye. Twumvirize ico abemerera nawe. Ariko jewe hari ahantu numvise hari ingorane hajya hirya mu Rugombo, hari ingorane z'indwara kubera ngo amazi make. Ibyo ndabizi nabyumvise. Icyo kibazo tugira tucirukeko mu mwanya mutoyi muzobona haja amashini apfuma abarimba amazi hajya impande yanyu nyene. Namaze kubabwira kugira ngo amazi munsi hari amazi menshi cyane. Ngomba rero ivyihuta twe turarondera amazi yo gutabara amwe dukura mu kuzimu. Muri iyi minsi nyene namaze gutanga amategeko bace baza kubikora kugira ngo muronye namwe amazi kugira turwanye indwara zimwe zimwe. Masitani rero tugira tugwiye ijambo ubwira bene igihugu ingene mugiriye gukorana. Ijambo rigwawe. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, reka ndabashimiye cyane gose kubona mwaranyizeye maze gutorwa n'abenegihugu, hanyuma murangena mabanga. Rero nagenda bemerere ko ngiye gukorera abanyeshibitoke bose ata n'umwe avuyemo, abumviriza abereka inzira ibageza ku iterambere muri hamwe kazoza igihugu cifashe, igihugu biteye imbere. Rero muranyoboka nanje ndabereke inzira igera ku iterambere ata n'umwe avuyemo, kandi nkazobikora n'umutima mwiza n'urukundo n'ububangutsi no guca bugufi. Mwandike nimero zanje ni 69 26 26 46. Ndayikoresha hose mu guhamagara no kuri WhatsApp. Hanyuma kandi ubu turafise ibisata bikwiye mu komine, uzobona inimero zabo azo bazimanitse ajya mu biro bakorerako be n'inimero z'abahanuzi. Murakoze. Reka rero basi ndabibira akabanga gatoyi abamaze kumva ko bashaka gutunga, ndababwire ibintu bitanu. Mugabe ingorane ibyo bintu ubikora wese ntigera bumukuru, kandi ndaza abantu benshi bakunda kuba bakuru. Reka byanditse mu ijambo ry'Imana, byanditse mu ijambo ry'Imana kugira utunge. Musome mu gitabo mu baporoti umenga ntakiriho, mwene Siraki umenga ntakirimwo mu baporoti. Ico gitabo kivuga ngo rumve ibikorwa by'amaboko kugira utunge. Icambere, umuntu wa mbere atunze uburimisha amaboko. Uwo ni number 1. Uburimisha amaboko yiwe. Kubera iki? N'Imana igira cyane umuntu mu murima avuze ngo awurime awuzigame. No kuvuga yuko kurima birahezagiye. Kurima birahezagiye, ntimuze mugaye. Abarundi baravuga ngo kurima ngo nuguhamba amaguru gukibona. Uwo mwana amaze kubibona ko umurimyi adahomba. Kandi abarundi barayamaze ngo ntawurimarima aho yarimwe. Igikorwa kigira kabiri,
umubaji n'umwubatsi. Umubaji ni igikorwa kabiri kuko uba uri kurarema itunga. Igiti kibereye ngaho ugikuramo urubaho, urwo rubaho rukazovamo umwango, rukazovamo n'idare. Hanyuma umwubatsi afyatura amatafari akagenda akayubaka akaronka inzu aremye itunga. Umwuga ugira gatatu uwujisha ari uwujisha inkoko aragenda akarondera urwavu canke intaretare akajisha. Ari uwujisha impuzu aragenda akarondera inyuzi ziva muki. Abakera bari bazi ubwenge. Inyuzi ziva mu vyatsi no mu biti, none pampa si vyatsi. Umujishi ari uwujisha inkoko ari uwujisha impuzu, uyo arema itunga. Ubugira kane umucuzi. Erega ndiko ndabwira vyari byo guhingura ivy'Imana yaremye. Umucuzi acura ubutare abariko arema itunga, kandi ucuzi ikintu barakikugurira. Ubugira gatanu umubumvyi. Hajya muramuvuga abatwa rero ngo nabo nukubera atabari bwabigishe ijya n'iboro. Kubumba birimwo kurema itunga kuko uri kuhingura bimwe Imana yavuga. Murabo mvuze abo mumaze kubona batonze mu bakuru banganiki. Murumva igituma tuvyanga kubikora ngo ukora ivyo ngo ntiyigera baja mu bakuru. Ariko nta gisagara gishobora kubakwa aba bantu batanu ndababwiye batabaho. Nta gisagara uzopfa wubatse. Nukuvuga ko ari abantu bakomeye cyane. Nta woronka inzu abamwo, nta n'uronka hatemberera abo bantu batabayeho. Nta kintu cobaho. Ariko rero ngo ingorane igituma twankiye imyuga ngo mu nama z'igihugu ntawe ubarondera. Muri conseil communal y'I Cibitoke harimwo abarimyi bangahe gantuze musitani, harimwo na babiri. Uza gusanga mugabo abeshi muri abamvuze nta barimwo. Turavye abeshi ari mu nama ya komine. Nico gituma baca bagaye imyuga kuko ntiboja mu nama ya komine. Ngo ntibicara mu bibanza vy'icubahiro. Hajya mubona hariya mwihema ntuze hariya ababumvyi bangahe mu ndabire. Nico gituma baca bagiye myuga ngo kubera nuja kwicara hariya. Mugabo niyo myuga izana itunga. Bajya bose ajya nta mutunzi ari. Hajya umuntu atarima, umuntu atabaza tubaka, umuntu adacura, utajisha, emwe numworo ndabibabwiye. Numworo kuko dutegereza guhingura ivy'Imana yaturemeye. Ndabonye umutunzi hajya Honorable Kosima arahingura, ujya arahingura, arafise ihinguriro rikomeye. Arakora ibirato ntihajya abantu bazosabwira miguruwazi. Muraca hirya hajya ku ntamba ico mwirabira mwidugire gatoyi. Ujya yicaye hajya n'ivyo mugabo nawe nyene atuma bakora. Ico gituma yicaye hajya. Urumva rero igituma banka iyo myuga bayanka ngo nukubera ngo ntuzosanga basasa mu bakuru nabo bicaye. Ntibaja ngo bafundika ingingo. Ariko nagira ndababwire naho biruko niba bushaka gutunga kora ivyo bintu ibi nababwiye. Hanyuma rero murumvise ya mpano wowe urashobora kuba watoranya impano yo kubaza, ubundi yatoranya impano yo kubaka, ubundi yatoranya impano yo kurima, ubundi impano y'ubuganga. Twese rero kubera turi magiriranire umwe wese icakoze kikorera uwundi. None kugira tugire urwo runani vyogenda gute? Kugira tugire urwo runani dutegereza kwa dufise indongozi zitwungira ubumwe. Indongozi nizo zituma igihugu gipfapfana cyangwa gitera imbere. Ahatari uburongozi nyabwo
nta terambere yigira ribaho, kuko indongozi ijejwe kwerekana inzira dufata n'ibikorwa dutegereza gukora kugira dutere imbere. Nico gituma ku rwego rw'igihugu twaricaye turaraba inzira irora ku Burundi buteye imbere, turayibona iyo ariyo. Turejeje kuyibona tutatayishikiriza mwese abarundi ngo dufate iyo nzira. No kuvuga umwe wese muri mwebwe niyumvira ati mu mwaka wa 2040 nzoba meze gute, ntegerezwa kuba nifashe, kugira nzembe nifashe nkora iki. Umuntu ategerezwa kubona imbonoka zoza yiwe. Reka nigire ku misore buca yubaka ingo, mwankumi mwe ndabagira inama, mukazabona umusore aje gukoresha icambere zo muba ntazavuge ngo ndagukunda, umubajije uti mbwira imbonoka zoza y'umuryango wowe ugira wubake, ngo ndagukunda, uco umubwira turi wafo, mubwira uti imbonaka zoza y'umuryango ugira wubake niyihe, kere ta vision ku muryango, abaza gusigurire neza. Ahandazi ko mwebwe murakunda, ndabazi ko mukunda inkona abasha. Ubu twese turimo, none twatoye hamwe twese. Twatoye hamwe ubu twese turimo, twese turi inkona. Nagira ndababwire ndabacira akagani gatoyi kajanye n'inkona. Iyi inkona kazi, reka mvuge nti inkumi y'inkona. Iyo ibonye imisore iri kwiritembereza y'inkona ikabona ko igeze kubaka, iyo nkumi y'inkona icambere ikora ifata urushami ikarukura hasi karudugana hejuru cyane hagufi ya za nkona z'insore, hanyuma igacirekura. Inkona yiyemera y'umusore ikimanukana na rwa rushami igenda kurusama, ishoboye kurusama igacisubira ikaruduza. Ibigize gatatu ya nkumi y'inkone kivuga iti uyu turashobora kubaka, kubera inkone irafise ruva n'umugabo w'inguvu afise ishaka ashaka gukora. Niko bimeze ku nkona. Ni nkuko inkona zimaze kubaka urugo zareka icarimo zose, inkona zarikira hamwe zose, umugabo n'umugore byose birarika. Aha nta bigabo bigenda birya gusa atari kimwe byakoze muhira. Ana bigabo bigenda kandi gacabivuga ngo nk'inkona, ngo narara nk'inkona, kandi adashobora gufasha umugore wiwe mu kuronderera umuryango. Inkona rero zubakira hamwe. Iyo ibiswi bikuze by'inkona, iyo bikuze, inkona kazi niyo ya mbere izi kubicuza. Nisubira kwinjira mu cari, izanye ivyo kurya ica yigira kwishami, va mu cari uze kubitora gaha. Hanyuma inkona ibonye bitagoye kuguruka bimubisa bishika kuri rirya shami iriko, uwundi munsi ikibikorokana irabijana kwibabi gacibirekura bigaparangana ngaho bigaparangana. Hanyuma se w'inkona nayo ibonye vyaparanganye vyabiswi icizigasasa amababa bigaca bijako bigaca isubira ikabiduza bwe ku cari gushika bimenya kuguruka. Bimenye kuguruka mu cari c'inkona hari ibanga. Mu kubaka icari hatangura ibiti, hagakurikira amahwa y'imigunguma n'iminyinya, hanyuma hagacakurikira ibintu vyoroshe bimeze nk'ipamba. Iyo rero ibiswi bitanguye kuguruka, icambere nyina akora igenda ikabomora cacari hagasigara ibihwa gusa. Ya kagasi k'inkona kaje kagaca gahandwa kugira komoke gusa nta kindi. None twebwe dushaka usokuma twonka ba mama gushika dupfa. Reka gahari abantu bakura bagaburirwa bambikwa gushika bapfe. Nibamwe nababwira baboro. Reka ndababwira erega murimwo abantu bize baba fonctionnaire. Ukivuka wambikwa n'abavyeyi ukagaburirwa n'abavyeyi. Ukaja kwishure muri secondaire ukambikwa n'abavyeyi ukagaburirwa n'abavyeyi. Kuri twebwe kera twaca tuja muri interna twagaburirwa na leta. Hanyuma duhejeje amashure bagaca bavuga ngo genda udepose ukatujana ya diplome yawe, ukaza wumva ngo tugwaye akazi ahanaka.
bagaca batangwa kuguhemba. Ugize nguri inanasi kugira wubake inzu usaba credit irihwa nande irihwa na leta kuko bariha umushahara niwo utaga ko garani bagaca baza barakata umva ni leta yubatse yanzu hanyuma hageze gupasura bakaguha pasu batagwa vago ni duki none mbwira umuntu w'imyaka 60 yo kwiga gukora utize gukora ukiri muto utize kwiha ukiri muto ntucupfa. Abasaserdoti murambabarira ni mwebwe nemereye gusa yuko mwebwe muzoja mu cemerezo mwikorera ibicumuro vyacu hanyuma tuzoza ku mibano tubagemurira nta ngorane. Mwebwe ni sawa murikorera ubundi muzigo mugabo murumva namwe nukuzokwa muri aboro mugabo nivyo mwasinye no sivyo mwigi iyo mwashaka kutababoro mwari guca mubuza noneho abapatiri babwiye gurabeshasha ngo natwe turakora kandi abaparuwasi arakora amaparuwasi yerevutse muga nta muntu numwe akwiye kubaho agaburirwa nta numwe twese dukwiye kubaho twakoze umuntu arya atakoze wewe no mwicanyi bagabo mwari mubizi umuntu arya atakoze no mwicanyi none ntabanyoye amaraso yabarushe none umva ko yishe umuntu ajeje kwica umuntu muzamuramanya n'ibicumuro byo kwicaga mwari muzi yuko buryo unyoye inzoga ukaboregwa ugaca ugwara ejo ntuje ku kazi waruzi yuko ari igicumuro cyo kwica aho ngo twarabamaze abantu tubica none umuntu umukomerekeje ntubumwishe umuteye ingwara ntubumwishe none wewe kubera iki wateye ingwara wewe nturi umuntu iyo twabujije kuri mwe bijya biyoga biboreza muze mumenye ko ari kubakunda abasha no kubakunda kugira ati mwiyahure kandi tubona imbere ari heza cyane ntidushobora kuba turi badutegura imbere heza hanyuma abandi baca batangura kwiyahura ivyo biyoga biboreza ntimuvuge ngo murumva ngo whisky ngwiremewe n'amategeko none ikuboreye ejo ntukore nuba wiyigisha tuze turamenya ico twokora indongozi rero ivyijejwe nibimejeje gukora abagabo kwigisha abantu bakamenya inzira n'ibikorwa bokora kugira baronke ubuzima bwiza. Musitane wavyumvise bitegere wabitegereye nabibonye wewe ujejwe kwerekana amategeko kwerekana inzira abene gihugu bafata n'ibikorwa bateza gukora kugira batera imbere ukazo uri musitaneri utwari komine y'aboro nta musitaneri uzoburimo buramatara twari intara y'aboro nta buramatara arimo none muhiri w'abana bambara ibishambara uraja mu bandi bagabo oyambwira bambaye ibishambara uraja mu bandi bagabo none musitaneri ikomine yiwe ari y'aboro bose bambaye ibishambara yoja mu bandi ngo jende musitaneri naganda babwire musitane icyambere aya mari intara ibyo ntavyo nkivuga hari umuntu yoba kigenda biguru wazi kantuze mari intara ya Bujumbura intara y'abasirimu yo abo bantu rero ingorane baduteye n'ivyo bijuju vya mbere umuntu atambara ibirato nico kijuju ca mbere kibaho kubera iki ubwenge bwiwe bwose bwahereye mu mano umuntu azi ko ari miguruwazi ubwenge bwiwe buri mu mano kubera iki buri mu mano agenda ariyumvira ibuye agira tsitare ko n'amawe agira muhande nivyo yumvira gusa none zo kwiyumvira iterambere ryawe gute kandi erega nivyo indongozi jeje ibi ndiko ndabigisha uravuga uti je ndihaye ikiringo nta muntu numwe nzobona miguruwazi nta mpuzu y'ibicafu nzosubira kubona kwibarabara umuntu rero yavuze ngo yabuze ayo kugura ikirato muribuka cagihe duhinduye inoti igihe twahinduye inoti ari umugabo yatondanye imiliyoni 7 mu mupfuko mugabo ari miguruwazi iyumvira kugira imiliyoni 7
udashoboye kugura ibirato ari ibigabo. Nico gituma hageze ko dusirimuka, dusirimuke. Erega ni nko kuva mw'ishamba ngo vibuzimu uje ibuntu. Gusirimuka, murazi jambo umusirimu iyo ryavuye burya mwebwe shehe ndaza arabizi. Shehe wewe urabizi iyo umusirimu byavuye bivuye muri masirimu. Abayisilamu basanze aribo ba mbere bafise isuku, bambara udukanzu twera, ku buryo rero baravye umuntu wese afise isuku acavuga ngo ujya n'umusirimu. Mubaye masirimu. None rero ndabwire, twaravuye ikuzimu ubu dusirimuke tw'abantu b'isuku, kugira ngo umenye ko intara imeze neza, igihugu kimeze neza. Ubona abantu mu maso, nk'ubu ndabona ko mwiyoze mwese, mugabo ku mubiri. Abamama ndazi isuku murarifise kabisa. Abamama maze iminsi ngira ihiganwa ry'abagabo n'abakenyezi. Abakenyezi babaye aba mbere, nimwikomera amashyi abakenyezi ku isuku. Ihiganwa abakenyezi babaye aba mbere. Abagabo n'abajije ntimbwira igituma rero uja kwibarabara ufise umwanda ngo ni inkima. Niko bampenze. Inkima ni kwibarabara cyane ni ku kazi. Inkima ni ku kazi, si kwibarabara nirage kumenda n'abanyamwanda. Uwo tuzomuzobona n'umunyamwanda muramubaza muti tubwire ingene wewe wabuze amahera kugura ikirato, tubwire. Hanyuma muca mubwira muti kubura ngaha ugira ikirundo c'amase, hanyuma tuzoza kuyagura ucugura ibirato. Jari wowe nigeze kubaza nti mbwira igituma utambaye ibirato, ngo ndakenye. Mbwira igituma ukenye. Hanyuma caramubwira urakeneye none kwambara ikirato woronka amahera? Atego ejo uzotonde gukora iwacu. Yarakoze iwanje ndamuhemba. Caramubwira icambere genda ugura ibirato rero. Ntivyumvikana nk'umuntu aja ku kabare atambaye ibirato, atambaye agahuzu kameshe. Ntivyumvikana. Kandi nk'ubu aho nza gucayaza usanga ibigabo biri kwirigaraga bisa nabi, kandi biri kwirigara. Nimwisire mu mutwe musirimuke mu abantu beza. Indongozi rejeje kwigisha ko ibindi ko ndigisha. N'akarorero niko mpa musitanteri zunguruka mu ntara mu mazone yose wigisha, tubone amazone yose ateye imbere, abantu bari ku kivi. Ibi ndiko ndigisha kwa kugira uvyumvireho, ntuzugire ubwoba kwigisha. Mwebwe abakozi b'Imana, igisha bajya abantu bari mu mashengero iwanyu. Paruwase nibe isoko ry'iterambere. Ajya amakorare, ijya mihari, nimuyigira amakoperative, hanyuma mubigishe gukora. Hariho umuhari umwe nakunze cyane. Hati wewe urafise umuhari witwa Croping kwi Paruwase. Croping n'abantu bavuga bati ijuru ubaza kwitegurira hasi, utagira akanyamuneza hasi utunge ntibikunda. Je nabonye umuhari nzanda winjiramwo iwacu kwi Paruwase. Ubu dusigaye dukora imikate mu bijumbu. Ibijumbu birava mu mukate mwiza kubera Croping. Abari muri Croping bisose baza kuraba yuko urugo rwawe rwifashe, natwe tukora uko. Ibi rero ndiko ndigisha nivyo indongozi zijeje kwigisha. Indongozi zijeje kubera ko atakajagari. Hari ibintu nanka, jewe nanka irigara kabisa. Ejo musitantera kazoza gufata bari kwirigara kabajana gukora. Nimuze umuhoro ubusa nije nzoba namutumye kuko ndankirigara. Abari kunda ni bande muri mwese? Abantu bakunda irigara ni bande? Ko tujyanga twese rero musitantera tugiye imbere tugwanye umuntu wese ari kwirigara, tumugwanye kabisa. Umwe wese naje ugikogwa murako rudatera imbere. Erega n'urugamba mujya gutunga nabwo nyene n'urugamba. None gatuze n'urugamba rwari rugumye, twaragize urunani twese turaronka amahoro. Mbwira ingene ubwo bukene bwo tunesha butazi no kuvuga. Ko mu Kirundi tuvuye bakatavuga ntigahenda akavuga, siko tuvuga. None ubwo bukene buravuga, murigira mwumva ururimi buvuga. Ruvuga ururimi rwitwa ngwiki. Ko twebwe tuvuga rero duhangane n'ubwo bukene tubuneshe. Ntihagire umuntu azosubira kwidodombera ubukene, kuko
widodombeye umwasi ukidoga imbere y'umwasi acakomera. Natwe nitwidoga imbere y'ubukene tuzoca ubukene buzoca bukomera butuneshe. Ico nico indongozi zijeje kwigisha zubu. Iciza c'ibituyo turatunganya bishashi zikomene mwabonye nini nukugira ngo indongozi zikore ziba ziti tugira imigambi ya komine iboneka. Ikigira kabiri abene gihugu dushaka kuborohereza. Ndongozi muri ngaha mubimenye dushaka ko atamwene gihugu azosubira guta ikivi ariko arazembagira. Nico twagize amazone mato mato. Igitwa twagize amazone mato mato nukugira ivyo mwahora muja kurondera ku ikomine muzembagira mu bitore hagufi. Ntuja kwandikisha umwana azoja kw'izone ubu si ku ikomine. Ubu kwandikisha umwana ni kw'izone. Amasezerano yabubakana ni kw'izone kugira ngo hababere hagufi ntimuta umwanya. Hanyuma ndongozi muvyumve umwene gihugu niyaba ku mutumba hariho ikibazo c'umwene gihugu umukuru w'umutumba avyumve ko ari wazokijana. Si umwene gihugu azoja kurondera musitanteri canke kurondera chef de zone. Umukuru w'umutumba arico yatorewe. Umukuru w'umutumba yatowe rero mubwira ngo azasome umusa wa mbere agira atangure gukora. Mukuru w'umutumba uri ngaha nibaza ko muri ngaha mwese ica mbere uraba ubuzima bw'abene gihugu ku mutumba wawe. Hari umukene ugende kwiga igituma kenye uraba igene wamufasha gutora umuti. Afise ikibazo ukabona kirananira ko mugitorera umuti ku mutumba. We mukuru w'umutumba cugenda kwa chef de zone ushikirize ico kibazo cyo mwene gihugu nawe asigare ku kivi. Kuko wewe nico watorero wagiye ku musuku wiwe emera utumike. Garama mwonkwe. Areba kuri bitumba bitoje batanze ibihera byinshi bibaza ngo bazobigarukana. Muze muce mubarenga duce tubakura. Uzobona muce mumurenga duce tumukura. Dutora uwundi. Umukuru w'umutumba vyumve ni wewe jeje kujana ibibazo by'abanyamutumba bawe kw'izone ivyananiranye mugabo. None ntiwiyisi ndongozi. Banza wigire bitorera umuti ibikunaniye nivyo uzojana kwa chef de zone. Chef de zone mwicare hamwe aba chef de zone muri ngaha muranyumva. No kuvuga mu mukuru w'umutumba zaje vyaca kibazo muricara hamwe mukakironderera umuti. Ubu chef de zone azofise abahanuzi. Ubu chef de zone akomeye. Azofise abahanuzi kugira bamufashe gutora umuti w'ibibazo by'abene gihugu. Mubishoboye ucubwira umukuru w'umutumba genda umuhinyishu twatoye umuti. Mwibananiye chef de zone niwe uzocuja kwa musitanteri. Musitanteri mwicarira ico kibazo. Nicabananira muri babiri ahamagara abahanuzi ahamagare n'inama ya komine ico kibazo gitorerwa umuti. Kinaniranye musitanteri ucukiduza kwa buramatari. Buramatari nawe mwicare hamwe na musitanteri. Kinaniranye hamagara abashinga amateka bo muri iyo ntara yawe. Kuko abashinga amateka ubu twavuze yuko bagira komite y'iterambere ry'intara kugira baze bararaba neza ko urwego nshingwabikorwa rw'igihugu ruriko rurakora neza mu ntara. Hanyuma bibananiye gutorera umuti buramatari azoca amandirana ico kibazo ku mukuru w'igihugu. Ikintu cananiye umukuru w'umutumba kikananira chef de zone kikananira musitanteri kikananira buramatari nzogishobora gabasha. None nanje ninananirwa nzoca nja mbwira nanje nzokijana ku Mana kuko niwe mwami w'Uburundi kandi Imana ntakinanira nama ndababwira Imana niyo muriko muravuga ngo imvura imuhame muzi ko imvura ari y'Imana twindukije umugongo tugakora ibitari ivyo handitswe ngo nimwagambararira ingingo zanje ntimunyemere nzokugara ijuru nta mvura izogwa. Mugabo nimwemera gukurikiza ingingo neza nzokugurura ijuru imvura igwe ku gihe cayo muzorima mwimbure. Imana rero ntimuyihe umugongo mwame muyibuka. Mwarabibonye igihe twasenga ngo Imana iduhe imvura kandi mwarabonye ko yaciye itanga. Kubera iki? Abarundi twese twagiye hamwe tugira ubumwe mu gisabisho umwe wese arasenga mw'idini ryiwe mw'ishengero ryiwe. Hanyuma nanezerewe kuko
uwo munsi wa Mungu wari wo finale y'amasengesho. Imana iratanga imvura, Imana ni itanga imvura. Urumva rero je mpanza numva murumva mukuru w'igihugu w'imvura ngurabona ngo yarase kuba ngo rabuko bobigira yewe ndagwisha imvura mugabo murambona mumbwira ngo rabuko bobigira aya sabwira Imana bana ntabara ntibasonzereko ariko hariho n'inzara twikwegera na twebwe. Nababwiye ko turi bamvuye kure, uno munsi twarubatse inzu z'amabati. Burya amazi yose yo kuri inzu z'amabati mubona ngaha twoyareka tukagirira inogo tukayabikamwo, hageze muci twese twovomera n'amazi y'imvura bigakunda. Mugabo ubu turayareka akigira, kandi Imana yaduhaye ngo tuyavomeze ibitego, muga turayareka akigira mu Rusizi atacakoze. None rero naganabwira afise utuzu tw'amabati, nimutangure mwimbe ibinogo mubishire mw'isima amazi muyabiki. Aha ntabwo uzociye avuga ngo birazimvye kubaka. None wari inzu uronka yo kubaka irya nzu wona niba kuronka ayo kugira ico kinogo kibika amazi. Erega ivyo vyose bari ubujuju. Imvura iguye amazi yose tuyabika, hamwe muci hageze tugaca tuvomera, bica bigenda neza. Rero abarongozi mumenye yuko ubu muri abasuku b'ukuri dukeneye ko atamwene igihugu azosubira guta umwanya ngo ariko arazembagira. Rero musitanteri wabonye ko basidukanye n'iyo nka Bukuraba, ndazi ko wari waratanguye gutembera mu mazone muga ntibari bwakubone muri rusangi. Kare wewe bakubona mu rudende nawe ukababona mu bwishi. Uno munsi rero ingo bakurabe bose bari kumwe, uheze ugira ico wemereye, agira ico abemereye, twumvirize ico abemerera nawe. Ariko jewe hari ahantu numvise hari ingorane hajya hirya mu Rugombo, hari ingorane z'indwara kubera ngo amazi make. Ejo ndabizi navyumvise, ico kibazo tugira tucirukeko mu mwanya mutoyi muzobona haja amashini apfuma abarimba amazi hajya impande yanyu nyene. Namaze kubabwira kugira ngo amazi amusi hari amazi menshi cane. Ngomba rero ivyihuta twe turarondera amazi yo gutabara amwe dukura mu kuzimu. Muri iyi minsi nyene namaze gutanga amategeko bace baza kubikora kugira ngo muronye namwe amazi kugira turwanye indwara zimwe zimwe. Masitani rero tugira tuguhe ijambo ubwira bene igihugu ingene mugiriye gukorana. Ijambo rigwawe. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, reka ndabashimiye cane gose kubona mwaranyizeye maze gutorwa n'abenegihugu, hanyuma murangena mabanga. Rero nagira ndabemerere ko ngiye gukorera abanyeshibitoke bose ata n'umwe avuyemo, abumviriza abereka inzira ibageza ku iterambere muri yamona kazoza igihugu cifashe, igihugu biteye imbere. Rero muranyoboka nanje ndabereke inzira igera ku iterambere ata n'umwe avuyemo, kandi nkazobikora n'umutima mwiza n'urukundo n'ububangutsi no guca bugufi. Rero nyenicubahiro namwe muradushigikira, mudufate umugongo, muduterere ivyiyumviro. Murakoze. Nagira utubaga telefone, ubahe telefone kugira ngo bagize ibibazo baronye ingene bazogushikira. Murakoze cyane.
abafise aho mwandika ni mwandika nimero zanje ni 69 26 26 46 ndayikoresha hose mu guhamagara no kuri WhatsApp. Hanyuma kandi ubu turafise ibisata bikwiye mu komine, uzobona inimero zabo azo bazimanitse ajya mu biro bakorerako be nimero z'abahanuzi. Murakoze cyane. Twebwe icyo dukora no kwipfuriza imigisha mu bikorwa byose uzokora, ubu munyamugisha. Iyi komine ukuyirose musitanteri, ubanze uyizunguruka uyirabe ingene isa, uca uvuga uti ntegeza kuyikura nganda yiduze hejuru ija heza, uzunguruke hose ku mitumba. Ahubwo vyiza mwofotora imitumba yose kugira ngo ku mwaka tuzoze turaba icahindutse ku mutumba, ayizunguruke yose. Hariho abantu b'ibigaba kera bakubwira ngo kuyikomine ndagunda yiguhaye ngo bari kuzoyisubiza. Oya, ubu kuyikomine yakiriye utegeza kuyihindura itera igenda heza muri kumwe n'abene gihugu, kandi muri kumwe byose birashoboka. Murakoze cyane, genda murakoze ufate icicaro cawe. None rero mbere uko ndangiza nagira asubire mbanze nkenguruke ubwa mbere, nkenguruke kuko ndavye ingene mwaje mungana n'igishika, biraboneka ko mu nkunda, nanje ndabakunda rero. Kura mu nkunda nanje ndabakunda. Ngaha murazi yuko amezi abiri bwahere mvuye ngaha, nzoza ndaza kubaganiriza kugira ngo twese tugende turi kumwe dukeburana. Ndabakengurukiye rero ku ngere mwese mwaje. Kare bari babazimvye, mwari muri hariya kure, bari babazimvye. Najya nije navuze ntibazane begere ngaha, abajama banje begere, abagenzi banje abajama banje no kuvuga turi kumwe twegeranye. None rero ngo impare zisezerana mu masesa, igihugu cyacu dukeneye ko tugiteza imbere cy'igihugu koko n'amakungu azobora. Je nkeneye ko tugira igitangaza hamwe isi yose izovuga iti ubu ni bwa Burundi twabona kera. Tubibone neza ko duhinduye Uburundi, duhinduye ishusho y'Uburundi, bose baze baturabe babure iyo batubonye. Imana rero mushobora byose ibahezagire mwese, kandi yongere ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu, ihezagire ibikorwa by'amaboko yanyu. Ntizohezagira ubunebwe bwanyu, ntizohezagira amarigara. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko yacu. Murakoze, Imana ibahezagire.